muzi iki kibanza giherutse kugurwa na nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi igihe twerekana ivyo twaranguye muri ya ndwi yahariwe icayi c'u Burundi. Hanyuma rero ntitwari bwashireho uburiro, ubunywero, ikibanza cyo kwakira imanza, salle de reception, hamwe rero ngo dutangure gufasha abifuza kuharara. Uno munsi rero niho twuguruye uburiro, ubunywero, hamwe rero n'abashaka kuharuhukira, eka mbe n'abashaka kuhakorera imanza. Uno munsi niho dutanguje ibikorwa nyezina ku bantu bose bari barindanye igishika cinshi ibikorwa bijanye n'ico twubakiye aha hantu. Iki gikorwa bakoze ngaha twagikoze ko twabonye yuko hariho abarundi n'abanyamahanga bahora baza ngaha hakiri akangaratete ngo ni kibanza cyo kwakiriramo abantu, ahantu imvura iguye baca bahanyagirirwa, ahantu bataronka naho bihagarika. Tubona baraza naho vyari bimeze uko bakaza atana kimwe baharonka. Tutiriye ko tubona abantu bahakunda kandi bahashaka n'abanyamahanga bahipfuza, reka tuhagire neza kuko ibi bijanye na wa mugambi w'iterambere w'igihugu, umugambi wo guteza imbere igihugu na cane cane mu kukironderera uburyo, no kukironderera ibishobora gutunga igihugu n'abene gihugu. Ibi itukoze ngaha ntibizofasha Otebe gusa, bizofasha n'abene gihugu ko igikorwa nticyagenda neza kizotanga akazi kugwaruka, congere kirihe amatagisi n'amakori, hanyuma ihiga cy'igihugu kibomboke, hanyuma n'amanama y'igihugu azohabera na cane cane gipfunyira urugendo abarundi abene gihugu baba mino micungararo, imanza bahora babanza kumanuka i Bujumbura kuzikorerayo. Ubu bararonsa ahantu hafi cane bazokorera abamanza yabo mu mutekano kandi ku biciro bizimbutse. Vyose tubikora mu ntumbero yo guteza imbere igihugu. Ibi twakoze ngaha ni mu ntumbero yo guteza imbere igihugu, yo guha iteka no guha image nziza igihugu cacu. Ikibanza ca Nonoka Hotel Touriste, ikibanza kizogira akamaro cane abakozi umwengero wagiye icayi ryo mw'Ijenda, kagira akamaro cane abene gihugu bari mu micungararo y'iki kibanza nko mu za komine za Mukike, Mugongomanga na Nyabiraba, ikongera kagira n'akamaro ingenzi ziza ziva mu yandi ma province zifata iribarabara rya Jenda Bujumbura. Ku bakozi rero bihingo gicaye ryo mw'Ijenda ntibari bafise ahantu mu mirimo ya misi yose bashobora kuruhukira. Ubu rero barakironsa ikibanza aha muri Nonoka Hotel Touriste. Mwabonye ko basanzwe hariho n'ikibanza c'amamanza. Ubu rero baronse ikibanza co kugiramwo amamanza c'iwabo. Mu bene gihugu bo micungararo ya Mukike, Mugongomanga na Nyabiraba nta kibanza nk'iki bari bafise. Ubu rero barakironse kandi kiri hagati na hagati y'izo komine zitatu ndababwiye. Mu ngenzi zifata iribarabara rya Jenda Bujumbura, kare bahora bateramira kw'ikaburimbo ibarabara ahantu batagira n'ubwugamo. Ubu rero baronse abazora bateramira hari ubwugamo, mbere bubiriye ko bakaronka naho basaba indaro kuko mwabibonye yuko ikibanza gisanzwe gifise n'uburaro.